abantu nibakabashinze mugabo mu bisanzwe jewe nabivuze mu kiganiro ndavuga yuko jewe umukozi w'Imana Kristo Ndikumana ntituzinanyi kuko je ntituriga twicara n'umunsi warimwe ntituriga tuganira n'umunsi warimwe niyo mirimo y'Imana tuvuga ntaho turiga duhurira na hamwe mu bantu b'abakozi b'Imana bose babaho nabamwe bavuga yuko ari bene ubweranda nta muntu n'umwe ariho afise ububasha bwo gucira uwundi muntu urubanza rero nta muntu wa shetani abaho gusa hariho abantu bakoreshwa na shetani hari n'abakoreshwa n'Imana muga abantu bose bakorera Imana no munsi nabo bigeze kuba bari mu mirimo ya shetani abantu bidogeye umukozi w'Imana apotre umwe yavuga ko abantu ngo b'amadiregiteri abo kwa shetani Gitwaza apotre Gitwaza merci beaucoup ndenda yari karanca mu mutwe uravuga ngo apotre Gitwaza ngo yakoresheje imvugo mbega ijya mvugo yakoresheje yari gukoresha umukozi w'Imana cyangwa kubyo yavuze bitabo cya Ezekiyeli ya cya 34 yego were ku murongo wa mbere hariho ijambo Imana yamanutse yabwiye Ezekiyeli ati mbwirira bungere kubera atuko bariko barayobora intama zanje bazitwaza umukazo n'amanyama Imana yarabyanze rero yavuze ati rero ikibabaje nuko intama yavunitse ntibayiteruye ngo bayisendagize ni byiza yuko umuntu abonetse ko akageso kabi utamucira urubanza ngo umutaramure umwereke ko ari mubi ahubwo uramwegera niwe muntu wo kwiyegereza ahubwo kugira umwereke ako kantu ingene katameze neza urabyumva hanyuma akazona gakira muga yumva urukundo asanta ubwo rukundo wamweretse mu tugorana vise kuri mwebwe d'abord muremera ko ari abantu baje kuzima hama bakagaruka ica kabiri kujya ngo abantu bavuga ati narabonye Imana yaranshishije muri ibi bintu narabibonye je n'amaso yandi yanavuga ngo bagiye muri koma kuba Imana yaramutembereje arabona ibintu yaza yuko ababivuga kumbure bari mu bindi bintu je ntazi ndoba ntaramenya ubu nta muntu amenya byose ndabyo nomenya hanyuma inzira y'ikuzimu uretse metro ntuze metro hanyuma nuko ugiye kurira metro mu nzi iyo yindi nzira je ntayonze uya ubwira ngo ibintu oya ntayonze vraiment uko n'abashakashatsi kibaravuga ko hari handi bantu baba mu kuzimu wese bapfuye yego ntabyo nzi mugizo temoya mpanda zumva abantu bakavuga ati je ndahora ikuzimu narabona naka hariho n'inganda hari imiduga nk'uko ubuzima busanzwe ibintu byose biraho ibyo bintu bikora mu bwonko bw'abantu bapfuye je no sais pas quoi donc umva mpanda byumviriza mugabo je ntakubesha binsiga suspense mutuzitizo kabisa havuga nti Imana kumbure hari ibintu jewe utarampishurira mugabe iconzi mu buzima bubayeho abarozi barabaho n'abapfumu barabaho Yes, reka ndareka tunagenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba uri mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntabwo ko iminsi yose ikiganiro kimwe mu byo ndakubwira ni kudacika intege. Iyo umuntu acitse intege bituma ari ibyo yatanguye canke akira ndakubwira ataratangura bien sûr mugabo ugasanga aho nyene ugiye gucika intege niho hari hasigaye ko wapfasa gatoya gusa kamugatera imbere ibintu bikagenda neza. Welcome to my YouTube channel. Ubu rero ndagiye gukora ko mvuga ngo my YouTube channel kubera ko ibintu tuba twaraharanira no kubisengera tuba twarasengeye hari umuntu yambwiye difference yo guharanira ikintu no gisengera rero je mvuga ngo tuba twarabisengeye hama tukabishikamwo rero ni minyone wanyu gire subscribe kuri Shineway TV ababizi murabizi ko imaze iminsi kandi banzi barabizi ko ntahanda yikorerako rero mukomeze kugira subscribe kugira ngo muteze imbere umukobwa wanyu dutangura umwaka byose ni sawa cyane kubera ko natanga ikiganiro umwaka muri janvier 2025 nabyo ntegereza gutangurana na papa wanje
yes ni iteka ridasanzwe hari umuntu yigeze kumbwira ngo iyo ufise umwemvite ngo pe importe ngo igihagararo ciwe mutegeza kwisanzura mu kuvuga mugabo je ndavuga ati ajya ntibikunda magifisi yes karibu cyane mwakoze mumeze neza tagasonga umwaka mwiza mwese yego 2025 je kanangwe nivugira amasuka yanje uzabera umwaka mwiza wo gutera imbere impande zose amen imana izikomeze gushigikira intambuko zanyu amen niyabona bibereye inabaduzi se dore tuza mu yindi ahandi hantu tugendere mu bugombe bwayo kabisa yes nabwiye abantu ngo nashitse ahantu mvuga ngo ama YouTube channel yego intambwe kuri jewe hewe imana ibahezagire cyane amen kandi burya yitanguje ikintu ntigita mu nzira gisozera kabisa yikuru no kuyubaha no kugendana nayo gusa ibisigaye urazi yuko ihora ishinzira n'ahatagira inzira cyane rero mu bisanzwe itangura rya mari rito yes mugabo imana ikunda umuntu arota binini kandi abona binini kuko n'imana ishoboye byose yego ntukayishingira karimbire bisaba umugisha kandi utagabanije cyane ni byiza yuko umuntu agira indoto nziza kuko nabizigiye abantu hari igihe bavuga bati nakazofasha ibi n'ibi na biriya ndetse umuntu aba yizigiye imana rero uw'imana akwiye kurota binini kuko yavuze ngo izotugira imitwe ntituzogira imirire kabisa wani minyoni yego ku biganiro twakoranye ndashaka kubabaza ikibazo ca mbere 2024 wari umwaka umeze gute kuri mwebwe en general jewe mbere uyu mwaka novuga ko atari mubi yego ni mwiza pe nabonye kugira neza kw'Imana kutari guke yego bwa mbere yaranzigamye mu mwaka ntigeze ngwara nta musonga ntigeze n'umwe amen nzigamira umuryango abanje bose nta numwe yagwaye yatugaburiye yego hama abana biga neza nukuri umuryango wacu nta na kimwe twicuza mu mwaka uheze turabize amashimwe akwiye mu nshuti mu bagenzi mu mirimo y'Imana mu kazi Imana yatuzigamiye igihugu tugira amahoro n'umutekano ivyo turondeye navyo ibihuye n'ubushake bwayo twarabibonye byo utabonye mu mwaka uheze navyo rero ntituzi uwo tuzobironkeramwo mugabo tuzi yuko twasenze kandi yarumvise ubwo rero niga imyanya n'ibihe nayo ibisigaye hoho ni gukora ico Imana isaba umuntu wese hari abantu bivuga ngo umwaka ngo uzobabere w'imigisha mutunge byinshi bina biriya bivanisha kawe wateguye gutangura n'uwo mwaka niba mara umwaka uzavuga ngo banyifurije imigisha ariko akaba ataco wateguye gukora muri uwo mwaka iyo migisha sino kuremesha ngo uzoyironka nayo kuko Imana ihezaga ibikorwa by'amaboko y'abantu cyane ni nk'amana bigeze guhanurira ngo azoba ministre ngo acaraho ibishura tuki wanje kirarangiye yibagira ko n'ubwo ministre mu kubutanga baraba n'ishuri rero ni byiza yuko abantu bamenya tibakaje kubeshera Imana ngo yabimye byabemereye kandi aribo batakoze ibyo yabasabye bon jewe icyambere ndabashimiye kubera ko 2024 twabanye neza twakoze ibiganiro byiza abantu barabikunda nasigaye nandika muri message muri groupe yo muhira bakacambwira ngo mbega nta link ikiganiro ngo cambaye haka ngo ngufise bisigaye abantu babikunda ari ni byiza cyane Imana ishimwe mu byo twaganiriye muri 2024 ibiganiro cyanyuma twakoze ubwira n'abantu vraiment barakoze cyane kudukurikira cyane ikiganiro kimeze neza ariko ndashaka ko duhera message office ari ibintu abantu dukunda kuvuga message ziri positive ugasanga turazihorije ko umva zari nyinshi cyane mugabo usanga mo de message negative uyu umuntu ariko aravugira umuntu akenshi ngo amushigikira ngo hari ibyo bahwaniramo nashaka kumenya mbega hari ubucuti bundi mufitanye na Kristo ndi ku Mana atari ubwo mwese muhurira mu gikorwa cy'Imana hari abantu babivuze vraiment mu by'ukuri abantu nibakabashinze mugabo mu bisanzwe
jewe nabivuze muri iki kiganiro daye ndavuga yuko jewe umukozi w'Imana Kristo Ndikumana ntituzinanye kuko je ntituriga twicara n'umunsi warimwe ntituriga tuganira n'umunsi warimwe niyo mirimo y'Imana tuvuga ntaho turiga duhurira na hamwe umugabo gusa turazinanye kubera umwe wese aramenya ivy'uwundi ariko arakoreshwa n'Imana mu ruhande rucanke ruriya rero ntaco nibaza yuko umuntu kuvugira uwundi sinamuvugiye sinigaze namuvuga ariko sinamuvugize wiwe mugabo gusa jewe navuze ivyo mbona biriko bitera impari ku bantu bamwe bamwe kuko usanga hari abantu usanga aba contre-succès usanga abantu bakunda kuvuga umuntu batanamuzi hari n'abantu wanashaka batigera bifuza iciza kivugwa ku wundi batigera bifuza yuko ari umuntu yobasumbye ikintu cyari kiriya ugasanga bamwe bagendana agashari kataboneka ku buryo no gushingira indaho umuntu yashoboye ibyabananiye bibananira rero muri ico gihe rero jewe sindi muri uwo mugwe jewe mu by'ukuri ico mbona ndakivuga kakivuga uko ndakibona uko ndacyumva nuko ndagitahura nta zindi nyungu zirimwo ntaco niteze mvuga ngo uko navuze iki nawe azompika ntaco namusaba na kimwe nibaza yuko jewe Imana yarampaye bikwiye hanyuma no muntu umwe rega usomye muri Bibiliya bose ntibaretse ibitabo bingana ariko bose bitwa intumwa ni vyiza yuko rero abantu batoza baragira impari zidakenewe ahubwo umurimo w'Imana amaze kubona amavuta y'Imana yururukiye ikamukoresha ibitangaza canke ikamuha gukura akaja mu yindi dimension ya mpwemu yera ivyiza nuko ahubwo uwo mwisunga ugasenga Imana uvuga uti nanje Mana imba bikubereye unyagurira imbibe zo gukora n'ahandi hoho kujya nabivuze nta kintu cyo kumushigikira kindi kirimo cyo kumuvugira navuze ukuri ni nk'uko urumva n'abandi twavuze bari muri ibyo biganiro nabo dusanga tunakundana kandi tunavugana n'abandi je nikomeze abantu babiri bagize impare je sinzi nkunda guhengama ngo nuko uyuye ngo yohava nyumva gutya oya je uko wonyumva kose biragusha mwe nkeneye kuba amahoro n'umutima wanje cyane izo kintu nizo mukiraho nyene ofete December ni ibintu yabayemo ibintu byinshi kandi byiza dore ugitaramo ca Kristo Ndikumana ico cabaye mu 11 dore biteramo ubona ko kandi sinashaka ko tubiteba ko cyane ariko igitema nabigarukanye ni kubera ko muri ico gihe nyene harabaye impari ku bakozi Imana abantu baba bashaka ibintu Apotre Mbayahaga yavuze ko harimo kuri kwinshi n'ubwenge bwinshi mbega niya imvuga ibereye umukozi w'Imana eske uko ico kintu nshaka kuvuga sindabivuga mu mazina bazi kubera ko abantu babigiye barabibaza n'abantu bidogeye umukozi w'Imana Apotre umwe yavuga ko abantu ngo b'amadrede nabo kwa shetani Gitwaza Apotre Gitwaza merci beaucoup ndenda yari karanca mu mutwe uravuga ngo Apotre Gitwaza ngo yakoresheje imvugo mbega ijya mvugo yakoresheje yari gukoresha umukozi w'Imana canke kubyo yavuze ashatse kuvuga ko bakorera Imana mu rushengero canke no mu bo hanze ko yabiyumvise abantu bayipostinze benshi bisa bagenzi basa Madrid benshi cyane kandi nkabanzi ko basenga kandi bakunda Imana baravuze ati ubu rero je ndi wa shetani mu bintu bagenda barapostinga bavuze je ndi wa shetani muri abijya mvugo yakoresheje ubwa mbere hoho nta muntu wa shetani abaho shetani ntigeze ari mu muntu n'umwe abantu bose n'ab'Imana umugabo gusa icyo yagombye gushikiriza yagombye kuvuga uko ndabyumva yuko abantu bamenye Imana bafise Kristo muri we bafise inyifato bakwiye kuba bafise itandukanye n'iy'abandi bakiri mu byaha hanze niyo yagombye kuvuga umugabo ugiye kubiraba Bibiliya yavuze ati mbega umukozi w'Imana akubwira imvugo imeze gute ni imvugo d'abord ibiriho Bibiliya bitubwira yuko dukwiye imvugo irunze umunyu no kuvuga imvugo iryohera abantu sivyo kuko Bibiliya tubwira ko tukwiye no mu guhanura niyo twagize icyo tunegura tukivugana ubugwaneza kugira ngo wa muntu impanuro tumuhaye nticike inkota yo kumukomeretsa ahubwo yumve yuko akwiye kwisubirako akihweza icyo kintu bamubwiye icyo ari cyo mugabo ntiyumve yuko umenya wamwagirije wamuciriye urubanza kuko mu bisanzwe
mu bantu b'abakozi b'Imana bose babaho na bamwe bavuga yuko ari bene ubweranda nta muntu n'umwe ariho afise ububasha bwo gucira uwundi muntu urubanza rero nta muntu wa shetani abaho gusa hariho abantu bakoreshwa na shetani hari n'abakoreshwa n'Imana muga abantu bose bakorera Imana no munsi nabo bigeze kuba bari mu mirimo ya shetani rero urusenga rw'Imana uja kuroba mu maho satani yaboheye abantu nico kituma rero abantu bakwiye kuraba imvugo bakwiye gukoresha ntibe imvugo ikomeretsa ahubwo imvugo nyene ihanura imvugo y'Imana ibicika ikirore umuntu ashobora kwirabamwe akitahura akavuga ati kandi burya iki kintu bampanuye nico usumba yuko abona yuko ari igitero wamugavyeko nico rero ni ikintu kigoye cya kabiri jewe uko nzi mu bisanzwe inyifato z'abantu ntimukwiye kunyinyurana ngo mubwire ngo utegereza kwambara uku watari uko burya ikintu kibuze muri barya bose bivugwa ni mpemu yera iyo mpemu yera ari muri wewe wenyine arazi gukura uraja imbere muri garderobe ukaja imbere y'ikiyo wayambara ukumva umutima urakubwira ati ntiwose ruka abantu bari oya iyo yikuwe kwera ata muntu aguhagaze hejuru ata n'igitsura mugabe ijwi rya mpemu yari muri wewe birakwemeza yuko inyifato ufise itsitaza abandi canke itabereye abantu bitirirwa izina ry'Imana gusumba yuko rero umuntu uwo muhata icaha rero canke inyifato y'umuntu irafise ukuntu ayibwirwa akayitahura kandi akabona yuko uwo muntu yamubwiranye urukundo gusumba yuko ari igitera aba yamugavyeko rero nibyo mvuga n'abantu nibasengera abantu baronke mpemu yera mpemu yera ni wowe nyine ashobora kukugenga hakwereka ati wo kwitwara gutya ivyo ndashobora no kuvuga rero kandi yuko hariho umuntu abafise amadrede bigiye vy'amadrede rero noneho no muri Bibiliya na Samusoni yari afise amadrede cyane kandi ari umushatsi wiwe hama ikindi urumva burya abantu mwopfa cane inyifato z'imishatsi kuko umutima ntiba mu mushatsi oya icosha ingeso ntikiba mu mushatsi kiba mu mutima w'umuntu hariho abantu usanga bafise imishatsi naturelle n'ibijipo birebire n'abandi bambara amakoti bimusha igipara cyangwa nk'uko kwanje mugabo ugasanga muri we umutima wiwe urimo ikibi gusa kujya kw'inzu y'umusaka usanga n'ibitangurwa n'imijogoja n'ibindi ugasanga uwo muntu kubera wewe yitwa ko ku mubiri amategeko y'idini yose yayubahirije agaca agomba gucira urubanza uryaha kandi nawe azi umutima yuko ari umunyakibi rero nta kuntu umuntu afise ikibi mu mutima yokwita uwundi uwa shetani kandi nawe nyine abizi ko ari uwa shetani ivyo rero ni ibintu bibi rero mu yindi mvugo rero abantu tugira imvugo yo gukebura kuko nico gituma ubutumwa bwiza bukivugwa mugabo habe imvugo kameme itavuna kuko mu gitabo cya Ezekiyeli cya 34 uhereye ku murongo wa mbere hariho ijambo Imana yamanutse irabwira Ezekiyeli ati mbwirira abungere kubera ati uko bariko barayobora intama zanje bazitwaza umukazo n'amanyama Imana yarabyanse rero yavuze ati rero ikibabaje nuko intama yavunitse ntibayiteruye ngo bayisendagize ni byiza yuko umuntu abonetse ko akageso kabi utamucira urubanza ngo umutaramure umwereke ko ari mubi ahubwo uramwegera niwe muntu wo kwiyegereza ahubwo kugira umwereke ako kantu ingene katameze neza urabyumva hanyuma akazona agakira muga yumva urukundo asanta ubwo rukundo wamweretse mu tugorana vise rero ati izavunitse ntibazunze izirukanywa ntibazigaruye yigwaye ntibayivuje ibiki no nkumva intama ariko baravuga ibyo bintu byose biba byazishikiye nizo nyifato ziba zisa nuko umenga sizo mugabo umwungere yari kuheza ngo azigarure azereka umurongo mwiza wo kugenderamo aho kuzereka umurongo mwiza ashiramwe mukazo agashiramwe n'amanyama n'ikibando agakubita akazirukana nico gituma Imana yavuga ati ntama zanje mwirukanye nzozirabaza uko ujya muntu wirukanye mu rusengero nimba ije asubiye mu gusohoka agasubira muri boîte
agasubira kunywa inzoga yari yazihebye umuhoye gusa ko yazanye agapira ku kuboko kumwe ni ukuvuga uwo muntu mwirukanye kandi yari hafi y'agakiza umusubije inyuma rero Bibiliya ivuga ati oya reka kuziyoboza amanyama n'igitugu ahubwo muzengenge iyivunitse muyiterure iyigwaye muyivuze ariko benshi hari ahantu benshi bavuga ati bashimye kurya ibinure by'izibyibushe urabyumva no kumongora amubi canke amoya yazo kugira bayambare mu yindi mvugo sinkiriko ndavuga ibya bariya bwavuze mugabo ndiko ndavuga yuko hariho abantu usanga uno munsi banezerwa n'abantu bitwa ko ari abakristo babo kandi atari n'abakristo ahubwo ari abayoboke biwe mugabo kubera bafise amafaranga menshi bashobora gushikana ibintu byinshi mu isengero akabona ko uwo ari washaka mu yindi mvugo ntababaye intama z'Imana akeneye ibyinjira akeneye inyungu z'umubiri wiwe akeneye abandi baje Dubai bakamuzanira amakoti abandi bakamuzanira ibirato akeneye wa wundi amenya ati nakata umugurire iki niki duhu hari abakozi b'Imana bari ngaho bakeneye bati twebwe yishengero dukeneye inyungu yayo uko twoyikuramo kurya neza kwambara neza kutugurira imodoka nziza ibyubahiro bikwiye ibyo abakene ntiturimo ariko iryo dini si ry'Imana kuko idini ry'Imana riri muri Yakobo yavuze ati idini nyakuri itagira agasembwa n'amarabaga canke ibyondo biri ni ukuraba imfuvyi n'abapfakazi bagafasha n'abakene mu magorwa yabo bakabirura ni vyiza yuko abantu bamenya ko kuyobora intama z'Imana bisaba urukundo rwinshi bisaba kwihangana kwinshi bisaba n'ubwitanga zitangira bisaba kumva nyene yuko uzozibazwa nico bituma Kristo ngiye kuraba iyo araba bagororotse nta rumwe ntiyari kuza kuducungura iyo ashika yirukana abanyabyaha bose nibaza yuko ari gusubira mu ijuru atawacunguye ariko ikiryoshe nuko Imana dukunda turi mu makosa yacu abantu bari mu byaha byabo abantu bari mu bube gito butandukanye muga Imana yavuga ati ndakunda abantu banje cyo gituma avuga ati mbwirira abantu banje bagaruke Imana ntikwirukana uje mu nyonga zayo ngo nuko waje uri umunyabyaha nuko waje uri imborerwa nuko waje witwa indaya ntiwaze ko Yesu yicaye indaya nono zikanabira mu birenge mugabo ntiyigeze avuga ati indaya nizimba impande ahubwo yavuga ati gumaha kuko ngaha niho uzohindukira ni byiza rero ko nkahajya kubwanje ajya amajambo Apotre Gitwaza yavuze iyo abicisha mu madepartement mu bisata by'ishengero kuko nk'abarongoye ugwaruka bashobora gusanga bafise umudisiplinere canke umukonseye w'umumama akuze canke umupapa biya byari gutuma bavuga ati ngwino hano mumenye yuko ibi si vyiza dukwiye kurondera impuzu tuza turambara izi nizi ziratirimutsa kandi nibyo kuko urumva hariho umuntu ashobora kuja kuri rutari kuririmba yambaye impuzu ibonerana ugasanga amaso aratobora impuzu ukabona ibiri munsi byose cyangwa ugasanga umuntu yambaye impuzu nyene amabere ari hejuru byose ukayibona urabona amaso nayo amaso y'abagabo n'abahungu nayo arakubagana yifuza ivyo bakabivugira hiba bati iki niki mwakoze ntimuzobisubire sivyo hano mwabahungu mwe murabona nubwo muzi kuvuza ibyuma canke iki turamaze kubona ko mwe muri rya tabi rikaze ni nk'akarorero bakabicisha hiyo mugabo urumva umwatatse directement sadira abantu bose basengerayo abo hanze barabazi bacaje ati we twakumvise bavuze wewe ko wewe utazosubirayo kubera ubwo buhuzo bwawe bubambiriza yavuze ukuntu ngo buboha ukuntu sinzi uko buba urabyumva urumva uwo muntu acaca muri societe canke mu nzira bashiraho ati wewe
ugasanga abantu bose bamutunguye rero ni byiza yuko abantu babimenya mugabo byavuze mu bisanzwe nibyo nibyo mugabo kumbure peut-être uko byaciye maybe ku ma media ugasanga bikumva none atari bisanzwe mugabo ikintu kigoye navuze amategeko y'urusengero amategeko y'idini siyo akwiye kumvisha abantu icyo bakwiye gukora gihimbara Imana ahubwo nibuzure mpemu yera kuko umuntu yuzuye mpemu yera ntiyoja gusambana umutima uravuga ati hapi ntiyobesha umutima uravuga ati ntusokore ururimi rebanzo iyo jambo nturisohora niyo mpuzu ntuhirahire kuko ntunguyambare mugabo ni nk'uko uvuze ati wewe ngaha ntuhaze sadire ujya mu mashaso ukaja kurondera ahandi izo mpuzu bazemera agaca abona umenga niho sawa kandi ugasanga wowe ko iyo abantu bamwemera umva azoguma yoboka aho nyene umutima ntaba ari umuyoboka urumva rero nibaza ko ikibazo wari wambajije ngira nacishije umwanya muremure mugabo uko biri kose jewe nta muntu ushira urubanza uko yoza kose naho yoza ari gusa aba protocole cyabane mu mushira kw'igitenga avuga ati mwishira harya yumva ubutumwa bwiza kumva arabohoka niyamara kumva akuzura mpemu yera azohinduka kuko twese twagiye turahinduka kandi urumva twese twagiye turahinduka hari ahantu mu wese aba yarasanzwe wari kandi wowe umaze kugera kuri urwo rugezo hari umuntu atararugera mugabo ibintu by'ubusitari biragoye kuko wanashaka ikindi kiba hariho abantu baza mu isengero cyane cyane muri irya migwi y'abaririmbyi n'abanyamuziki bataje gukizwa ugasanga abapasitori cyangwa abapotre buguruye amashengero bagiye kurokrita abavuzi b'ibyuma muri boîte baje basanga bavuza mu makaraoke ugasanga bavuza muri boîte de nuit kubera ashaka yuko ishengero ryo rivuma ntagira umwanya wo kwigisha abandi kugira ngo bahinduke abanyeshenga abana b'ishenga rero bavuze ibyo byuma agaca agomba yuko hoza kuvuza bajya abantu basanzwe bafise ahandi bakora hanyuma kandi mu rusengero nahone ntibaje ku bushake bwabo baje ku kazi bazohembwa ku kwezi ni ukuvuga rero umwakira uko icyo mwumvikanye si imishatsi ni umuzika avuza ni piyano avuza ni gitari ahejeje mpayanje nigira urumva muri icyo gihe urumva muravanako utabishoboye nubwo ati kontoro ufitaniye ihagarare kubera je numva bitagikunda ko tubandanyira kubera ibyo ntihanganira kuri wewe mugabo ntumurenganye kandi wamuzanye muzi urumva ntiyajye gukorera Imana yajye gukorera amafaranga n'ibyo nabyo biratuma wanashaka bajya abantu baca b'influence abandi bajene bo mu isengero aho kandi nagira mbari urabyumva eske ntibashoboye influence umwana wo mu isengero yamaze kubona hari imbere abakubita gitari abavuza piano hariho abaririmbyi usanga baririmba no mu makaraoke bakoteshwa mu masengero amwe y'abikorera utwabo tuvuge urumva usanga amashengero kugira ngo ibe business yabo sibyo ugasanga wa mukobwa wamuzaye kubera ijwi ryiza yamenyereye kuririmbira muri karaoke ari muri boîte arahembwa kavuga uti uyu muntu yijwi no rizana ngaha yokurura abantu muri ruwanje na adoration bagaca baza ari benshi kuko hariho competition abantu bitwa abakozi Imana bari mu itariyo kuko bazi yuko kugira umuntu akomeye nk'umukozi w'Imana akomeye ni uko yogira ishengero ry'abantu benshi ibihumbi byinshi ibyo bihumbi byinshi ugasanga afise nta babiri cyangwa batatu ariko ajana mu ijuru barimo ico kiragoye ukabona umenga niyo ntambara ihari mugabo kubw'Imana Imana hakibona ibihumbi 10 by'abanyabyaha biri hamwe ariko bisesema amaso yayo yofu bibona batatu canke bari mu karuri gatoya bariko basenga Imana kandi imitima yabo yera ingeso zabo zubaha Imana rero muri ico gihe rero iyo abantu bahagurutse kugira baba star mu nzu y'Imana begeranye ibikoresho byose byo bagira abasitari iyo umaze gushika hahandi rero urabyumva ugasanga wamaze kugera ahantu ubona ko wamaze kumenyekana hari igihe aje agomba kwiyambura abo bari kumwe akavuga ati ubu mwese nkibakeneye naramaze gushika ahantu ashaka biragoye byiza rero abantu bohera hafi bagatangwa na bitoya bafise bagatangwa nabo bazima nyene babona ati uyu twumva ko dufise impembe imwe mugabo ntuzoje guhenga ugeze ahantu
ejo bazona gutuka ubona kubwira ati ahugeze ntitwakugejeje yego rero ni byiza yuko abantu twogira imvugo irunze umunyu irimo ubuntu n'ubugwaneza mugabo ico novuga coco abantu borema kandi nubwo byoba byaravuzwe kuri bo atari byo nta bantu bashitani babaho abantu n'abimana ko shitani ntirema kandi ari umusanga yuzuzwa muhemu yari yifitiye ya madrede yiwe ugiye kumwataka biramusubiza inyuma bariho yego kuko urumva bivana no niyo umuntu ari hari n'imico y'abantu kuko hari nk'umwana usanga yakuriye hanze hanze ugasanga mu isengero haja gusenga kandi aruzuzwa muhemu yera akavugishwa yiyambariye inkofero adakora inkofero mu isengero ubu ubona umenga nta kibazo bitwaye rero uwo muntu guca umuti burira ahantu ubwo rero ati hinduka tutswite ni ukuvuga ngo ati nabwo bavuga ati urandenganije jewe ndakunda imana kandi ndayisenga mu kuri no mu mpemu ntumpore ukonsa ku mubiri ni byiza yuko umwe n'abantu iyo bahinduye miriye bagahindura aho basengera bamenye imico y'aho hantu rero hari abazungu naho mbona iyo baje no kuvuga ubutumwa usanga baba bavuga ubutumwa amapantaro habize n'ubuhuzu nyene yego je ukazambara amapantaro no kugira ntibatsitaza abandi barabaza meme abiema eske kugira ntidutsitaza abakristo bo hiyo two kwambara gute ugasanga abazungukazi baje bambaye imbutano cyangwa ibijipo birebire umugabo sibyo asanzwe yambara ni kubera aho hantu ashitse yumvise yuko imico yaho itemera impuzu ngufi ngufi donc urumva aho nta kibazo kibe abantu bambajije ico kibazo antuka nibica bakumviza ikiganiro baza kumva ko mwabisiguye neza kandi cyane ari ikibazo kimwe shaka ko gisa nk'igifatanye n'ico ni kiri kure y'ico cyane jera focus niko ndumviza témoignage y'umuntu bajya abantu bavuga ngo baragiye kuzimu rero ni keke ugasanga avuga ngo yamaze imyaka 10 ariko akoreshwa na satani ugasanga aravuga ingene yabonye hariya impuzu ayasanze ari impuzu zimeze uko yagiye ari impuzu bigeze kuba baharaye amajinsi y'abahungu amwe asanga ariko amadeshire gutya nyine ugasanga ibyo impuzu yasanze ngo amajinsi akavuga nyine ko ibintu ngo abantu bisiga nko bisiga amarabero amarudare ugasanga hari ikintu ugasanga yisize ngo jabo ibintu byose bambara ku maboko by'ibidede agasanga ibyo byose ngo bive ko diemu alors hari ikintu kica kigaruka ico kibazo kuri mwebwe d'abord muremera ko ari abantu baje kuzimu hama bakagaruka ica kabiri kujya ngo abantu bavuga ati narabonye imana yaranshishije muri ibi bintu narabibonye je n'amaso yandi yanavuga ngo bagiye muri koma kuba imana yaramutembereje arabona ibintu ugasanga ibintu ariko aravuga nivyo b'abakristo bambara nivyo bagenderamo no muzi ugasanga ya mishatsi ngo y'abazungu ngo magize imishatsi y'abazungu ubiye imishatsi ngo byose ngo bikorerwe kuzimu kuri mwebwe murabivuga kwiki ubwa mbere hoho iconzi satani ubwakera yitwa Luciferi akiri mu ijuru yari afise umugore wa marayika munini akurira sibyo Bibiliya katubwira ngo abamarayika mu gitabo cy'Abaheburayo yabagize imiyaga nimwe mu ntibaboneka rero kuvuga yuko wabonye satani ndiyumvira ingene bamubonye bikansiga ko satani nk'ubu ari mu bantu benshi nk'ubu ariko aratembera hose aha ari niyari urumva bibaza yuko ababivuga kumbure bari mu bindi bintu je ntazi ndoba ntaramenya ubu nta muntu amenya byose nta nomenya hanyuma inzira ijya ikuzimu uretse metro ntuze metro hanyuma nuko ugiye kurira metro mu nzi iyo yindi nzira je ntayo nzi uya ubwira ngo ibintu oya ntayo nzi kuko n'abashakashatsi kibaravuga ko hari handi bantu baba mu kuzimu wese arapfuye ntabyo nzi mugize atema impanda zumva abantu bakavuga ati je naho ri kuzimu narabona ina naka ariho n'inganda hari imiduga nk'uko ubuzima busanzwe byose biraho ibyo bintu bikora mu bwonko bw'abantu bapfuye je no sais pas quoi donc umva mpanda byumviriza mugabo je ntakubesha binsiga suspense mutuzitizo kabisa havuga nti mana kumbure hari ibintu jewe utarampishurira mugabe iconzi mu buzima bubayeho abarozi barabaho n'abapfumu barabaho bakoresha amareba ibyo birabaho
mugabo kumva yuko umuntu yabonanye na satani maso mu yandi bayagira ntabwo ari kuziba kandi icyo kintu uvuze cyo kugenda bagenda bakabona mu buzima je numvise témoignage la fois passée vendredi none ko ndumvise témoignage ni umuntu usanzwe nzi ni umuntu usanga tuzi naye umva nigeze kumukoresha ikiganiro ashambwira ngo nimba ushaka kumva témoignage yanjye uzugenda uyirondere kuri YouTube sinzi ko na fois passée ngize nibutse cyane numvise yantaye uyu muntu urumva ndamwumvise aravuga satani nawe aravuze ukuntu akoresha abantu bamwe kugira bamugire promotion banamubwire publicité kugira twumve ko ari umuntu akomeye afise territoire yindi isi nawe atwara turabizi yuko ari umwami w'umwijima niwe agahanze y'isi turimwo bimwe bimwe Imana yayimuhebeye mugabo urumva ibyo bintu by'ikuzimu je ntakubesha hamwe no kubwira ngo bimeze uko baca bagenda ugu muri normal nkuko nyene mugabo amakondisiyo do via abarozi no vuga nko ushatse kugenda nimba uba mu Kigobe ngo ushatse kugenda muri Amerika amasegonda ngo ngaho gushitseyo ugatanga kubona ubuzima nyene bukaba muri ubwo buzima abantu bakakubona mugabo utari we wapfaye ariko je aho ikinyoma cyabo kirije ni hamwe kenje barantunga no kutamenya kwanye mugabo mvugisha ubwenge mvuge busanzwe kubera ko abo bantu iyo kenshi na kenshi bavuga yuko bafite ubwo bubasha bwo kuja muri uko kuzimu bwo kwihindura inyenzi cyangwa kwihindura akanyegeri urabyumva rimwe na rimwe iyo umuntu akosheje agakosheza ku mategeko y'igihugu polisi igiye kumufata ko mbone bimufatika mushyira kw'amapingu agapfungirwa aho abandi banyororo bari batamubura ngo aca aciye kugora unyenzi none satani yoba ashobora ibindi byose mugabo ntashoboye kwinyegeza abapolisi ibyo rero birancanga jewe kuko hari abantu babona akaraguruka ari n'umupfumu nabonye apfunzwe mu Rwanda bavuga ngo araguruka urabyumva niyumvira none kabubasha bwose yahora akoresha ko bamudaze akaja imbere ya sentare ukabona araburana nk'abandi bose hanyuma agasaba imbabazi icyaha cyamuhama bakamujyana mu gasho yewe none ibintu by'abagabo bishobora kuba ari iterabwoba kabisa bikasiga ibyo nicyo nibaza rero ni uko abantu ibyo weje ntabyo nzi ko bibaho kabisa mugabo nta n'ubu babivuga hama icyo wavuze mugabo kibaho nzi wavuze uti mbega hariho abantu bashobora kuvuga ati Imana yavuye ahantu injyana ahandi mu byiyumviro canke iki biyabaho conzi Pawulo byamushikiye yavuze ngo ndazi umuntu umwe yagiye mu ijuru rya gatatu sibyo hagiye ariko aranivuga hari igihe Imana yatwaye impemu yiwe iramutembereza kabisa aritambagira aragaruka mugabo umubiri we ntibigeze uva ngaho rero nibaza yuko ni nka kujya kuntu umuntu aja mwiyerekwa Imana hari abantu yahaye ingabire zo kwerekwa ibintu bizoba cyangwa akabona ati dusengere abantu kanaka bari mu gihugu kiniki cyangwa abantu bameze ukuntu nuko ndabona ibintu yuko hari ibyago bibatumbereye mugabo batabona ivyo birabaho mugabo ibyo kujikuzimu ngewe basha sinzi bisi bya hari parika sinzi ingene bacayo je bintu wapi kuko satani uko nabyumva Bibiliya tubwira neza ngo abana b'Imana yabagize imiriro abamarayika nayo bahindura imiyaga none ko ari umuyaga ni mwemu none wuzura kumubona gute iyo ubona satani ubona ibikorwa umuntu akora ubona ingeso z'umuntu wabibona ukavuga uti satani ari muri urya mwe niwe mubanga ngo musangemo nk'abantu baravuga ngo mbabuzoja mu ijuru ngo n'Imana ibizi burya n'umutima ubizi mugabo icyo ashobora kuba atazi ashobora kuba atazi ibigaragazo cyangwa ibyaha bimwiteze imbere ashobora kugwamwo akamenera kuvyikuramwo mugabo kameme iyo uri mu kugororoka umutima urakwemeza ko atacaho ufise niyo uri mu kibi rero umutima urakubwira ko umunyakibi muraza ko umunyakibi atazobona Imana rero nibaza yuko mugabo umunyakibi ubuye ntashobora kuvuga ngo sizoja mu ijuru kubera ashobora kuba ikibi ejo azokivamwo Imana ikamuhindura ikindi gikoresho cy'icyubahiro gishasha ciwe nuko agakora ibihesha Imana icyubahiro
ugasanga ya ntango y'umuntu mbi imana yarayitaye imana kuko yavuze ngo ntizokwitaho itanguro ry'umuntu izokwitaho iherezo ryiwe rero nicyo gituma na bya bisuma ku musaraba hari uwagiye ubundi agasigara cyo gishinzwe ndabaza icyo kibazo cyari cyuko hari abantu benshi kubera ko urumva uko twavuze kuri ibijyanye bya Apotre Gitwaza yavuze bishobora gutitaza abantu ni nk'uko rero abantu bashobora kumva izo ntahe bavuga ati ariko jewe muhindura umushatsi harabuze ikintu kimwe ntabwo imana ishimwe ko ntenda cibuka bafite n'abantu nibaza ko batabaye kuri ibyo mwabasiguri umuntu niyasenga atuka abantu nta kintu kiba ku mwana w'imana imana itakizi canke ngo ngo itabibiye akabanga nico hariho umuntu yigeze kuvuga ngo umukobwa yubaha imana ni ukuvuga ngo ntakwiye kwimosha imishatsi nk'uko wanje agira agapara ngo umukobwa ashimishe ni ijambo ry'imana hano bivuga quelque part muri Timoteyo yego mbega jewe nk'ahanye rero ndi umunyabyaha karuhariwe ndi mu byaha bimeze gute nk'abantu baba bavuga kuri iki kintu ca Luka hari ibintu abantu bafatira ku nyigisho z'amadini hari amadini amwe avuga ati umugore wese wo mu idini wacu ateza kwinjira mu isengero afunze igitambara iryo ni itegeko urabyumva uwo yakuriye muri iryo dini akayisaza mu gihe kirekire hari igihe impemu yera satani amuhenda canke akamwereka yuko ari Imana yemera cyane none ahita gucira urubanza wabona afise imishatsi iki ni ikintu kigoye abantu basanga nibyo Bibiliya tubwira yuko imishatsi ku mugore sinzi ko yavuze ngo nico cyane n'ubwiza ku mugore mugabo urumva imishatsi Bibiliya ntivuga ngo imishatsi myinshi cyane mikeya mugabo ico nibaza kimwe gusa abantu bakwiye kumenya hariho abantu bakora imishatsi yabo hafi yo guhinyuza Imana ni ikintu kibi cyane nayo koga imishatsi yawe ukayisiga amavuta ikoroha nta ngorane zirimo mugabo hariho abantu usanga mu by'ukuri bagomba kwereka Imana rimwe na rimwe ko umenga yarihenze kubarema gutyo uco bifata rero byo kwitukuza umuntu avuga ati jewe ko nirabura ariko ko nza n'umudimu canke nze no muri Brazil gazanye aritukuje ndashaka ikintu kimwe naturere kuri we rimwe na rimwe bijaye Bibiliya byo byavuga ko ari ibyaha ni bibi ni byiza yuko umuntu yakira uko Imana yamuremye kuko yo yimushimuko ubwiza yamuhaye nibwo Imana ishaka muga nibyo buza umuntu kugira isuku naho n'ikindi kintu cyiza kuko amategeko y'isuku ariho mabarewe ni ko umuntu ngene yitwara rero si byiza yuko umuntu yovuga ngo kwimosha ngo si byiza ni nka bijya by'amadrede wavuze rero byo maze kubona muri Bibiliya ahubwo nuko Imana ibuza n'abagabo kwitindisha rero byo guconga imishatsi ntibibaho Imana yabibujije mugabo benshi uzurabe tugeze mu kaga aho abagabo banashaka baritindisha benshi yewe uzurabe byose nitindisha kuva menye iryo jambo oya baramwakasha nigira kubera je ndatinya ikintu cyanditse muri Bibiliya ndanacubaha cyane urabyumva mugabo ugiye kuraba uno munsi hari abagabo bavuga ubwo butumwa nyine mugabo usanga iminsi yose kuwa gatandatu muri salo bariko basiga kanta ukiyumvira uwo muntu afise imyaka 60 70 atagira uruvi na rumwe ukabibura kumbe baca muri salo bakaja kwisigisha kanta muga baza mu gitondo bagaca bavuga ati Imana ishaka abantu bafise imishatsi imeze uko nawe niyiwe yayihinduye rero ni byiza yuko abantu biyakira bakamenya uko Imana yakuremye gira isuku risanzwe wiyoge wisiga amavuta ureha akajagari mu mutwe mugabo umenye uko uri mwiza uko mugabo abantu bavuga ati twebwe tugomba kuba beza ariko dusa n'abazungu ugasanga abantu barimwa niyari imishatsi yari ikuze bagaca bagomba komeka ko iyindi ivuye muri Korea ntumenya ko ari imirizo y'indogoba bamoye ntumenya ko ari ibyoya by'intare ntumenya ikintu kimwe
bagaca bana ngo niho sawa bijya sivyo oya kuko hariho abantu hajya ubu usanga imishatsi baramuye yambaye urukofero rw'imishatsi ruperike sivyo kandi afise imishatsi yiwe kandi myiza yari kuyitunganya imishatsi igakura akayiziga amavuta igasa neza ikoroha akigira neza rero ko umuntu abize imishatsi mike cyangwa myinshi nko kwawe nta rubanza rurimo je mba mfise ikibazo rero ufite hariho nk'ukwaje nk'abantu banzi kuva kera imishatsi n'icyo cananiye kabisa nkagerageza uburyo bwose nkayitunga mugabo bikanga kuko mba numva ko umengo si jewe eske ibyo mbe icaha mu gihe numva ko wanje ari amahoro oya n'ukuri ahorema kabisa nta ngorane zirimo okay nibaza ko tutobimara kamere kuko aho abantu bavuze gutyo nta rugero rw'imishatsi Imana yavuze none bajya bafise myinshi badafise nk'iyo kwawe ntibimosha barimosha kuva bavuka ntibarimosha kuva binjira mu idini ntibarimosha gusa hari ahantu bageza nkavuga ati niyo yewe niyo yemewe none yemewe ku santimetero zingaha Bibiliya ko ata santimetero yavuze y'imishatsi yavuze ati imishatsi gusa ikiri kazo wenda kibaza abadamu yego mukiri ngaho nasho nyine mu kidoye ko muco urana hari kumwe bavuga ngo umugore ntakambara impuzu z'abagabo yego hama umugabo ntakambara impuzu z'abagore abantu rero bashavuga bati mbekera ko Yesu yambara amakanzu ko byari bimeze ukuntu n'izihe mpuzu z'umugabo n'izihe mpuzu z'umugore ubwa mbere hoho ipataro zose z'abagabo hari ipataro z'abagore amakanzu barambara mwari ikanzu z'abagabo n'iz'abagore je nibaza yuko abantu bakwiye kubiraba kubivuga gutyoye nta mugabo uzosanga yambaye isuti nubwo yugira amabere manini nta suti yambara nta ribaya urabyumva rero umugore nawe nubwo yo kwambara impuzu zindi zimeze nk'iz'abantu kuvuga ipataro canke izindi zitwa ko ari iz'abagabo ntizisa nk'uwo ipataro nambaye niyo wambaye si zimwe nk'iyo jezi no yambaye mugabo yitwa ipataro rero nibaje yuko abivuga ni bya bintu usanga bifatiye ku ntuze ku mantuze gituma babivuga ico gihe wari kubera iki kwari kubera yuko imihango kujya mu butinyanga urabyumva cyari kizira yuko umuntu w'umugabo yo kwambara ikanzu umugore yagiriye mu butinyanga ni kibi umuntu wese yagiriye iwe rero cyane ntave yambara y'umugabo ngo ayijane mu butinyanga ni ngorane rero abantu bakwiye kwimba bakamenya ati mbega imico y'aba bantu y'iki gihe kuko bikunda kuvugwa mu isezerano rya kera ni kubera hari iki nico bituma abantu bati umugore ari mu butinyanga ntajye mu ikoraniro ry'abantu kwari kubera iki kiriya gihe nta context zariho ni ukuvuga bije wumva ari mu ikoraniro ry'abantu zari ngorane rero kubera ata bintu byo kwirinda cyane kugira gute baravuga ati je ahantu ha wenyene sivyo kubera bije witunganye ugume witunganye mu minsi ndayi 3 indwi here ariko baragenda uzogaruka mugabo no munsi kubera Imana yaje gwenga abantu bakabimwiterambere bagakora amakotegise no munsi abagore bari mu ikoraniro ntumenya bari mu butinyanga bataburimwe bose bari ngaho areze hanyuma nta mwanda uhari baravize isuku ryateguwe y'ingene umugore mu butinyanga yitwara kandi ugasanga nta nakimwe bitwayemo bari kumwe rero ni byiza yuko abantu bamenya bati kiriya gihe n'ubu byari bimeze gute itandukanira rero nibaza yuko ari ico gihe mugabo sino uno munsi abantu bejegana kuva mwemwe yamanutse noneho aho kantu bwivuge nije ko tujaga gikurikira ko kera hari ndatamwemera abantu bari bafise ko kera mbega yose atarahari hari bavuga ati nibyo mwisezerano rya kera tukwiye kubisiga mwisezerano rya kera tukaza tukabuha ubuzima Yesu guhera kuri Yesu oya nta cici kindi mwisezerano rya kera ry'ubu ariko ariko abantu bagenda bahindagurika kuko n'abisirayeli uko bambara kera ubuzi ko bambara barafise ukuntu ubuhinga bugezweho nabone bakoresha rero nibaza yuko dayero ugiye mu isengero hamwe hamwe ipataro rimwe na rimwe mu bihe bimwe
ku bagore uretse nk'abantu bari usanga bari mu maprotokole bari mu mirimo yindi mugabo hari igihe usanga hari ubushobozi bwinshi bwa mpwemu yera kavuga uti kabisa ahaye haraba ingorane kuko mu gihe nk'umugore atembye ari muri deliverance canke yuzuye ubushobozi ugasanga ni ingorane zibaye none hako atemba yambaye zisha ziguruka ntibyo byiza yambaye ipataro kabisa rero n'imico y'abantu bagiye barafatanganya n'ibintu mugabo ugiye kuraba ikiraje Imana ishinga si ipataro y'umugore canke y'umugabo ikiraje ishinga n'ibyaha n'ingeso mbi abantu bafise ico kintu nzima je nibaza ko Imana nico gituma bavuga ngo Imana ntiraba nka twebwe nibaza ko n'Imana ituraba itwumvira ikibazo byacu nyene twe tujija hama umuntu iyo yuzuye mpwemu yera akaba agendera mu ijambo ry'Imana agasenga n'imyambarire Imana irafise ukuntu imuha kwambara akumva ati iyi nubwo naho ndayikunda ndayihebye cyakindi mwahera mugabo tuhavuja kuvuga ngo naka n'umunyabyaha kubera namuranye ipataro iyo pataro si y'abagabo ni y'umugore arasonesha nk'uko umugabo asonesha rero umugabo urumva abantu bose bafatira kuri ico mu gihe hari abantu bambaye imvutano n'ibiguturiye kandi ari abarozi bagenda batangishano n'amasomo mu bana bari mu izengero uje uvuga ngo ni Imana yemera kubera afise imishatsi naturelle yambara ibihuzu birebire kandi afise urutima rwasivye ni inkozi y'ikibi ararakinda ni umunyeshari ntanezererwa umugisha w'abandi uje uvuga ngo Imana niwe yemera oya ikiraje ishinga Imana si patara abagore bambara ni imitima iri muri bo n'ingeso ziri muri bo takindi ikintu ca nyuma je nshaka kubasaba kugira ngo muce mubwira akajambo kanyuma abantu bacu abantu babakunda mwumva niki mwabwira muri 2020 kuko hari abantu bihebuye hari abantu bamerewe nabi mugabo ugasanga barafise ubuzima bafise byose tekino cyane nagenda bisabira je nashaka 2025 tuzokorana ibiganiro bya bindi mfise sije ndabahamagara ubundi rimwe musanze munanyemerera tuzo tugize ibiganiro byo gusubizamwe ntigabana kubera ko je naganiye na mwebwe apa yuko hari abantu biga aba bazumbi naje ubwanje birankomeza niki kintu mwabwira abakunzi banyu ubwa mbere ho mu buzima hama ibihe bigorana n'ibihe byiza bivana igihe rero umuntu agezemo rero ntihagire macika intege wibaza ngo Imana yamuhevye ko ibyago canke ingorane arimwo Imana amarira y'abantu irayumva nk'uko yumva amashimwe y'abantu mugabo nta Imana icisha umuntu itacishije abandi ni byiza yuko abantu bambara inkomezi bakamenya yuko Imana yabo bakunda kandi bumva igihe gikwiye cyabo kigeze izobishura kandi bagirire neza hano niwe yavuze ati narabitahuye neza ni Imana ikura umworo ku mwavu ikamwicara kandi abahambaye ikura umukene w'umukungugu ikamwicara kandi ibikomangoma atanga intara avuga ati ndaba uwari ngumba wumbyayindwa barahetse ni byiza yuko abantu bamenya rero igihe kibi cyamwe kurikirana ciza ni byiza yuko nibamenye yuko rero bantu nibyo nkuko uvuze turi mu bihe bibi abantu barakomeretse ku mutima urukundo mu bantu rwaraheze imiryango ntacikimariye abantu hanini abantu ugasanga barihebuye urumva ugasanga umuntu ntagira epfo ntagira ruguru ntabona imbere ntabona inyuma akibaza yuko umenga n'Imana yaramuhevye Imana yabahevye mureme musenge mwizere kandi mwitege ibihe byiza ko bizobagera ko isaha y'Imana igeze amen reka tubashimire cyane yego Imana ibaheza ufite ikintu nagenda babaje cyasanga ari higaniro higira kabiri kandi ikintu kiri mu bantu cyane muganigisha ko mugana mushishiro gite muga tuzoki develop hagiye hari umuntu afite imikosho avuga ati uyu muntu afite imikosho araca mu bintu agaca mu bintu imyaka 5 6 8 9 10 agatinda akabyita umukosho burya iyo umuntu Imana yamuteguriye kuzoba ikintu gikomeye umucisha mu bihe gikomeye iyo umuntu yamuteguriye igihe kirekire c'intahe z'ivyo yabonanye Imana n'ikigaragazo kiba kirekire rero abantu ntibahave bibaza ngo
ngo umunyamikoshi icyo mfashe cyose ntigifadika ibintu byose mfashe binca mu myanya y'intoki cyane uwo nkunze wese ntankunda urumva uwo turamukanije umenga ndamusezeye ugasanga abo bantu bariho mugabo nta mikoshi ku muntu yizera Imana ibaho kuko ubuntu bw'Imana bukuri ko utwikirije amaraso ya Yesu Kristo ufise ukwizera kuzuye muri wewe nta mikoshi oya naho woba wanduye abantu bakuraba ijisho ribi Imana iragutora ikakoza ikagusiga hanyuma ikakwambika abahora bakuraba ijisho bakavuga bati wa muntu ni mwiza ibintu bimeze ukuntu ibihe byarahindutse rero nta munyamikoshi yizera Imana abantu borogwa botongerwa bogirirwa amashari botegwa imitego satani hari igihe batera ibitero bicanke biriye mugabo ntibace baherayo ngo bavuge ngo nta kundi uko biri kose twe turabona dufise imikoshi satani yaratubwiye oya satani arakugerageza mu gihe ciwe mugabo ugutabara kw'Imana kugeze iyo sura yose wari ufise n'ibyo byose byakugora biba bivuye hafi biba bihebye biba biheze biba winjiye mu yindi mu kindi gihe cy'amashimwe aho abantu bakuraba bakakubona gushasha nk'uko umenga bakuye amarori bahora bakurabiramwo bambaye ayandi bambaye mashashi ni byiza kuko abantu rero bariko barageragezwa batokwidoga cyangwa ngo bihebure boguma biteza ahubwo iyo umuntu atebye mu kigeragezo kirekire akwiye gushima Imana muri ico kigeragezo avuga ati ndabizi ubwo bimeze gutyaye nzokivamo n'umuntu adasanzwe kabisa ico kiganiro nibaza ko tuzokigira kuko numva hari ibibazo byinshi cane cyane gose nize ko la prochaine fois nitwasaba kubonana tuzokora kuri iyo suje murakoze cyane rero bye Imana ibaheze amen Thank you.